Umunsi wa gatatu w'imikino UEFA Champions League uranzwe nuko ekipi ya FC Barcelona kuri Olympico yanyagiye ikipe ya Olympiacos Le Play ibitego bitandatu kuri kimwe bigizwe murare na Fermin Lopez utsinze ibitego bitatu akaba na man of the match tibagiwe ndetse n'umusore Marcus Rashford uri mu bihe byiza muri FC Barcelona ndetse na Rami Yamal. Ikipe ya Kaila Almaty yanganije n'ikipe ya Pafos ubusa ku busa, naho amakipe birahure kuba yambara Visit Rwanda ku majezi yayo. Ndavuga Arsenal de Gunners yanyagije ikipe ya Atletico Madrid yo muri Espagne ibitego 4 ku busa. Rutahizamu Victor Gyökeres yatsinze ibitego 2 nyuma y'imikino igera kuri 9 adatsindira ikipe ya Arsenal igitego na kimwe. Bayern Leverkusen yo mu Budage yanyagiwe iwayo ibitego 7 kuri 2 n'ikipe ya Paris Saint-Germain. Rutahizamu Erling Braut Haaland utari guhagarikwa gutsinda muri iminsi batsinze ikipe ya Villarreal yo muri Espagne ibitego 2 ku busa. PSV Eindhoven umukino utunguranye ku rutindi yanyagiye ikipe ya Napoli mu Butaliyani ibitego 6 kuri 2. FC Copenhagen yatsinzwe na Borussia Dortmund 4 kuri 2 na ikipe ya Lyon Saint-Gilloise inyagirwa na Inter de Milan ibitego 4 ku busa. Newcastle United yo mu gihugu cy'Ubwongereza yanyagiye Benfica ya Jose Mourinho ibitego 3 ku busa. Mbere ko nerekeza ku mikino yabaye ku munsi wo kwa gatatu reka maze kubwire ko ibinyo byaranze iyi journée yo ku munsi wo kwa kabiri ariyo journée ya mbere mu mateka ya UEFA Champions League kuva yatangira gukinwa. Hari ubwa mbere hatsinzwe ibitego bigera kuri 43 mu mikino 9 yabaye ku munsi umwe gusa, hanatangwa amakarita 5 agiye imituku mu mikino 9 yonyine. Biba inshuro ya mbere bibayeho bwa mbere mu mateka ya UEFA Champions League kuva yatangira gukinwa. Itungurana rikomeye ryaranze imikino yabaye kuri ya gatatu wa UEFA Champions League na ikipe ya Sporting Lisbonne yo mu gihugu cya Portugal atsindiye mu rugo ikipe ya Olympique de Marseille ibitego 2 ku gitego kimwe, na ikipe ya Real Madrid umukino rukomeye kuruta iyindi bivajwemo na Jude Bellingham yayifashije gutsinda ikipe ya Juventus igitego kimwe ku busa, kibana igitego cya mbere umusore Jude Bellingham atsindiye ikipe ya Real Madrid muri iyi sezo. Naho ku rundi ruhande nyuma y'imikino igera kuri 4 ikipe ya Liverpool de Cops Day ibyishimo abakunzi bayo bongeye gari ibyishimo Anfield Road rwanyageraga Eintracht Frankfurt mu Budage ibitego 5 kuri kimwe. Umusore wego ekitikiwe nahagarikwa gutsinda muri iyi minsi. Ku rundi ruhande urubyiruko rutatu rw'abahasa ndavuga William Esteva w'imyaka 18, Tyler George w'imyaka 19 ndetse na Maggie w'imyaka 19 baba bayakinyi batatu bakoze amateka yo gutsindira ikipe yabo ibitego ari bato kuruta abandi mu mukino umwe. Ibi bakaba bikoze rwanyageraga Ajax Amsterdam mu Holland ibitego 5 kuri kimwe. Bayern Munich na Harry Kane wabo no gucuduhigo gusa. Bayern Munich yabaye ikipe ya mbere itsinze imikino 11 yikurikiranya ku mugabane w'Uburayi toute competition confondue, naho rutahizamu wayo Harry Kane aba rutahizamu wa mbere utsinze ibitego bigera kuri 20 imikino 12 itangiza sezo. Ibi akaba bikoze ahigitse rutahizamu Lionel Andreas Messi yabikoze inshuro 3 bimusabye imikino igera kuri 17, na Cristiano Ronaldo yabikoze muri sezo ya 2014-2015 gusa bikaba byaramusabye imikino igera kuri 13 kugira ngo abashe gutsinda ibitego 20. Atalanta Belgrano yaganije na Slavia Prague ubusa ku busa, na ikipe ya AS Monaco nayo inganya na Tottenham Hotspur ubusa ku busa. Rutahizamu mu Nigeria Victor Osimhen yabayitozamu wa mbere utsinda ikipe ya Galatasaray yo muri Turkiya mu mikino 7 yikurikiranya buri mukino atsindamo igitego. Yakoyaga yego Karutahizamu Black Yilmaz yigize gutsindira ikipe ya Galatasaray mu mikino 7 yikurikiranya. Ikipe ya Atletico Bilbao muri Espagne ikaba yatsinze ikipe ya Karabaga ibitego 3 kuri kimwe. Icyo kwiye kumenya nuko amakipe 5 yonyine rukumbi ariyo amaze gutsinda imikino ya 3 nyuma y'umunsi wa gatatu y'imikino ya UEFA Champions League. Ndavuga Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Inter de Milan, Arsenal na Real Madrid, naho Borussia Dortmund na Man City zo zimaze kunganya umukino umwe mu mikino 3 zimaze gukina. Ngibyo bimwe mu byaranze umunsi wa gatatu y'imikino ya UEFA Champions League y'Abanyaburayi. Reka mbanze mwibutse kubanza ukanda subscribe kuri utarayikanda nk'ibisanzwe. Njewe gutegura insengano kugezaho Jean Pierre journaliste G Blues. Ciao ciao.